Ijambo rishikirijwe n'Ubushikiranganji bujejwe gutumatumanako amakuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru ku munsi mpuzamakungu wahariwe amaposita mu mwaka w'ibihumbi 2024. Uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 9 Gitugutu, isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amaposita. Uwo munsi uhambaye washinzwe inyuma y'inama kaminuza y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amaposita yabereye i Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani mu mwaka wa 1969. Ishirahamwe ry'amaposita kw'isi rihimbaje uwo munsi mukuru, ukaba uhuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru ry'imyaka 150 iheze ishinzwe. Uyu munsi mukuru ukaba uhimbazwa ku civugo kivuga giti imyaka 150 twiyemeje guhanahana amakuru no guteza imbere abenegihugu kw'isi yose. Mu guhimbaza uwo munsi rero, ishirahamwe ry'amaposita kw'isi riboneraho n'akaryo ko kwibuka ivyakozwe kandi rikiyemeza kubandanya rikorera abenegihugu no muri kazoza. Mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru rigira 150, ishirahamwe ry'amaposita kw'isi ritumiye ibihugu vyose bigize iryo shirahamwe, amashirahamwe ajejwe ivy'amaposita muri ivyo bihugu hamwe n'abandi bitaho amaposita gufasha kumenyekanisha ubutunzi bugize kahise k'amaposita babicishije ku buhinga bwa none mu vyo kumenyesha amakuru. Ako kahise keza kagafatira ku kwegera abenegihugu, gushiraho imigambi mishasha, kubandanya ibikorwa vya posita no kwiyemeza kubandanya ifasha mu iterambere mu mibano hamwe n'ubutunzi. Uburundi nk'igihugu kiri mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'amaposita kirifatanya rero n'isi yose mu guhimbaza uwo munsi. Kubera uno munsi igisata c'amaposita gihimbaza isabukuru y'imyaka 150, mu nkundi ndabashikirize muri make ingene ico gisata cagiye kiratera imbere hano mu Burundi. Igisata c'amaposita mu Burundi camyeho kuva ku ntwaro y'abakoroni. Inzandiko za mbere zishiraho igisata co kwegeranya impapuro ziriweko ivyo bita igitansi zasinywe itarike 14 igihumbi kimwe n'amajana 912. Ibiro vy'amaposita, ibiro vya mbere vya posita vyashizweho itarike ya mbere ukwezi kw'icenda mu 1953 i Bujumbura. Ico gihe posita yakorana n'abamisiyonari b'idini rya Katolika mu kurungika makete mu mashure n'amaparuwase batibagiye hanze y'igihugu. Mu nyuma harakurikijwe itegeko ry'itarike 10 ukwezi kwa Gitugutu mu 1962, akaba ariho hashirwaho igisata ca posita gikukira Ubushikiranganji bw'abakozi. Ico gisata catunganya ibikorwa kugira ngo umwenegihugu wese yoroherwe mu kubika no kubikura udufaranga twiwe. Ivyerekeye gutwara amakete vyaciye bitezwa imbere kuko bwari bwo buryo bwonyene bwo guhanahana amakuru bwakoreshwa n'abenegihugu benshi. Mu nyuma harakurikijwe itegeko inimero 100/21 ry'itarike ya ndwi ntwarante mu 1991, aho posita yaciye iva mu Bushikiranganji bw'abakozi ba leta ihinduka ishirahamwe rya leta ryigenga, ariryo bita uno munsi Régie nationale des postes. Mu mwaka w'ibihumbi 2011, ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi ryaciye ryaguka rironswa igisata kijejwe gutanga amadeni hakurikijwe itegeko nimero 100/82 ry'itarike 14 ntwarante mu 2011. Muri ivyo bihe vyose ishirahamwe ry'amaposita ryakoze ibintu vyinshi kugira ngo abanywanyi borohe. Mu vyo ryakoze harimo ibi bikurikira: gushiraho ubuhinga bwa none mu bisata vyo kurungika imizigo n'amakete, gushiraho ubuhinga bwa none mu biro vy'amaposita yose, gusubiramwo no kubaka
ibiro vy'amaposita, ugushiraho ubuhinga bwa none mu gutanga amafaranga, kwegereza ibiro vy'amaposita abenegihugu, no kuronswa icuma gipima ibiri mu mizigo, ico bita scanner. Mugabo rero, naho ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi ryakoze ivyo vyose mwumvise, ntitwovuga yuko intambamyi zitahari. Muri izo ntambamyi twovuga zimwe zimwe ni nk'ingorane z'umuyagankuba udashika ku biro vyose vy'amaposita ari hagati mu gihugu, igabanuka ry'irungikwa ry'amakete rigenda risubirizwa n'ubuhinga bwa none, irungikwa ry'imizigo rikwiye gutezwa imbere kugira ngo umurindi wiyongere, igwirirana ry'amashirahamwe akora ibikorwa posita isanzwe ikora, iduzwa ry'ibiciro rigenda riyongera n'ibindi. Uburundi rero mu ntumbero yo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060, itegeko rishasha rijanye no guhanahana amakuru mu buhinga bwa none hamwe n'amaposita riherutse kwemezwa na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu, rikazotuma igisata c'amaposita gitera imbere bimwe biboneka. Ni muri iyo ntumbero nyene posita y'u Burundi ibandanya irondera korohereza abanywanyi bayo mu gukoresha ubuhinga bwa none mu bikorwa vyose vya posita. Nico gituma muri kazoza posita yifuza gukora ibi bikurikira: kuringaniza ibijanye n'itangwa ry'ibidandazwa ku mihana y'abanywanyi, gushira udusandugu tw'amaposita mu buhinga bwa none, kugiriranira ubucuti n'ayandi mashirahamwe y'ubudandaji biciye mu muhorahwaniro wa B-Switch. Kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amaposita rero, Ubushikiranganji burasavye bushimitse ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi gukora ku buryo umuntu uwari we wese aho ari hose yoshikirwa n'iterambere rivuye ku bikorwa vy'amaposita, kandi posita igashobora gushikanira ubutumwa bayirungikana mu mihana nk'uko bikorwa mu bindi bihugu, ikanafatira ku karorero keza ku bindi bihugu vyamaze gutera intambwe iboneka. Ku bakozi ba posita nabo, Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru bubasaba kumenya ko posita ari iyabo, kubera leta ari bo nyene, kandi posita niyo ibatungiye imiryango. Bame bitwararika gukora bagwiza umwimbu, birinde ingendo y'akaboko yagiye iribonekeza kuri bamwe bamwe, kuko iyo ngendo ituma isambura ishirahamwe. Mu kurangiza, Ubushikiranganji burifurije umunsi mukuru mwiza mpuzamakungu wahariwe amaposita n'isabukuru nziza abahurikiye muri uwo muryango wo kw'isi yose, na cane cane abakozi n'abanywanyi ba posita bo mu Burundi. Niyahangame igihugu cacu ciza c'u Burundi, niyahangame ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi. Murakoze.